Mahoro mahoro neza bavukanye mukunda gukurikirana ibiganiro vyacu vyo kwiga kuririmba neza. Uyu munsi ndaje ngo tuganire hamwe ukungene umuntu ashobora kwigira ku bandi ku vyerekeye amatekinike. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ari unique, ijwi ry'umuntu riri unique, wowe ufise umwihariko utandukanye n'uw'abandi, ariko turafise ukungene twapresiye abandi kandi si bibi, ugasanga umuntu aririmba neza, afise amatekinike meza, vocal yiwe perfect, aririmba neza vraiment, hanyuma ukavuga ati "Yo, nanje ndifuza kuririmba neza nkawe." Par exemple nyene aba bantu tumenyereye bakomakomeye ba Celine Dion, bande bande ga mana yanje, ba Rihanna, abantu nyene celebre tumenyereye canke umuririmbyi uwo ari we wese wewe uzi kandi ukunda wifuza kuririmba neza nkawe. Donc si bibi kwapresiya, si bibi kwifuza kuririmba nk'umuntu, ariko ikintu kibi ni igihe ushaka kuvyifuza kubiririmba canke kuririmba nkawe, ugaca ushaka kwimita vyose gushika no kw'ijwi ryiwe. Ivyo rero ni amakosa. Rero reka ndabereke, umuntu iyo ushaka kwiga kuririmba nk'umuntu runaka wifuza ushaka ku gutera imbere canke kuririmba nkawe, iga plus amatekinike akoresha. Yayandi yose tugenda twiga ngaha twagiye turiga, mbega bimeze gute, jewe ndabereka la manière, inzira, ariko iyo hageze pratique quand même urabona hari umuntu abikorera nk'amatekinike nk'atandatu icarimwe. Uyo rero ni ukumufata. Rero ugafata umwanya ukamwiga, ugasubiramwo, ari indirimbo ziwe yaririmbye ukazisubiramwo, ugasubiramwo, ari ama riffs and runs ushaka kwigira kuri we ukabikora, ari nyene amatekinike nyene wewe wumva uti kuko umuntu wese iyo ariko ariga kuririmba aravuga ati nshaka kugera aha. Hari ukubwira ati jewe ivyo vyo guhibongoza ntavyo ushaka pour le moment, maze kumenya kwinjira muri game no gukurikiza key no kumenya kwumviriza umupianiste, ivyo jewe birampagije. Umuntu wese afise aho ashaka kugera. Muga iyo ushaka gutera imbere rero nivyo nshaka kuvuga ko abenshi barinterpreta nk'indirimbo surtout nk'abantu bakora amakaraoke bagira iki, akenshi donc nizo ndirimbo nyene baririmba z'abandi bantu. Rero ugaca usanga akenshi umuntu afise tendance yo kuririmba nk'umuntu, kwimita. Ego navyo nyene ni ingabire kwimita ijwi ry'umuntu, si bose bari capable yo gushobora kwimita amajwi y'abantu. Ariko vyaba vyiza umwigiyeho ayo matekinike, hama wewe nawe novuga gute, ugakreya nawe ikindi kintu cawe gishasha, ugakreya nawe uwundi wewe, ugakreya nawe uwundi novuga gute, uwundi Celine Dion afise amatekinike yiwe mugabo ijwi ari irya Ella canke ijwi ari irya Mignone. Je ne sais pas, umuntu uwo ari we wese ariko akunda kuririmba, donc wewe ukiga kumentena ijwi ryawe ariko udashatse kwimita directement canke kwimita kamwe ku kandi ku muririmbyi runaka, kubera ko muri ico gihe uzoba wiziye identite y'umuntu, ntazoba ari wewe uriko uraririmba. N'umuntu wese azokwumviriza azokubwira ngo uririmba nka naka. Ako kantu karababaza. Umuntu akubwira ngo ngo umuntu ngo yitwa gutya ngo uramuzi, usha ngo muririmba ngo kimwe, ngo aririmba tel que nkawe neza neza. Hari igihe bakibikubwira je nanje sitakubesha, kera barabimbwira uririmba nka naka nkumva ndaryohewe kuko ni umustar, nkumva nanje ngiye ariko à la longue naciye nsanga finalement nimba ndirimba nka naka qui suis-je? Ndinde jewe? Kandi nawe ushaka kwandika amateka yawe, ushaka kwandika histoire yawe. Donc ni vyiza rero ko umuntu yigira ku muntu ikintu kimuteza imbere gusumba kwimita exactement, kuko ndi sûre et certaine yuko iyo wiga ikintu ku muntu hariho akantu wewe wongeraho. Reka ndabereke ibisanzwe, ushobora kwiga feelings za Celine Dion, akantu wongerako kuri Celine Dion ni iryo jwi ryawe, kuko Celine Dion iryo jwi ryawe ntaryo afise. Ni ukuri uko biri kose hariho ikindi kintu wongeraho indirectement, uvyemera utavyemera, hariho ikindi kintu wongeraho parce que ego wize ubumenyi bw'uwundi, ariko ukungene uriko urabukoresha biratandukanye n'ivyo wize kuri uwo muntu, kandi biraryoshe.
biraryoshe cane kuko nawe ubu uriko, uriga kandi uba uriko nawe urongereza no mu bundi bumenyi wari usanzwe ufise. Si abantu ntibamenya ibintu vyose icarimwe, ariko uko ugenda uriga niko ugenda wongeraho ubumenyi ufise. Nashaka rero kugera kuri aha hantu rero. None twavyumvise si vyiza kwimita umuntu ijwi n'iki n'iki, ubu rero hasigaye nobikora gute, vyogenda gute? Ni ukuvuga iyo uriko uriga indirimbo ku muntu ukunda canke tekinike ku muntu ukunda, ikintu ca mbere, urabanza ukumviriza d'abord. Ica kabiri ukamenya ayo ma-parole, kurya twese twiga ama-parole. Ica gatatu niyo melody, ukayimenya, ukamenya no gufatana na ntuze, ivyo ni ibintu bisanzwe, nta muntu yokwiga indirimbo ivyo bintu atabizi. Ariko ikintu kiba gikomeye arico ngiye guherezako, ni ukuvuga iyo hageze ya matekinike, iyo hageze kwiga ya ma-feelings, iyo hageze kwiga twa tundi nyene ukeneye kumenya k'uwo muntu, uratwitondera. Kubera, um, uratwitondera gute? Ni ukuvuga ngo hari igihe ugerageza ukaririmba bikanka ubwa mbere, ugasubira ukagerageza ukaririmba bikanka irya kabiri, ugasubira irya gatatu, irya kane, plus uguma umwumviriza uwo muntu, plus uguma wumviriza, plus bitinda bikakubamwo. Hari abakubwira ati jewe siniga indirimbo, ndayumviriza peut-être ngiye kuryama canke nkazumviriza ntariko ndanaririmba, and then iyo ntanguye kuririmba nkisanga ama-feelings ndiko ndayakora. Oui, ça marche aussi. Mugabo hari abandi bavuga ati jewe ndicara nkicara n'agatebe nkumviriza, nkagerageza gusubiramwo, ntibiba vyoroshe, ariko plus usubiramwo, plus biguma biza, plus usubiramwo, plus hari ubundi bumenyi buguma buza, à part, à part, ama prononciation n'ibiki vyose, ama melody, ni ukuvuga ngo, ni ndabivuga gute? Hari akantu novuga nti uba uriko urarema muri wewe, naho utoshobora kuririmba iyo ndirimbo, niba uriko urasubiramwo iyindi ndirimbo atari n'iyo y'uwo muntu wizeho amatekinike, usanga ayo matekinike uriko urayakoresha utabizi, carrément utabizi. Ni vyiza cane rero kwigira ku bandi, ni vyiza cane kumenya amatekinike atandukanye, ni vyiza ahubwo no gufata amatekinike atandukanye ku baririmbyi batandukanye, kuko plus ugenda wiga, plus utahura plus iyo monde, kandi nawe ubwawe bikwinjiramo ugasanga vyakubanye ubuzima busanzwe. Ni ukuri, kwimita si bibi, nayo ni ingabire, ariko ni vyiza ahubwo plus kwiga gusumba kwimita, plus kwiga gusumba kwiba identite y'uwundi, plus kuba wewe gusumba kuba uwundi muntu, kuko uca umenga uragaye, wewe umenga wewe ntushobora gukora ikintu ciza, tandis que n'urya anye yahereye hasi, aho yahereye hose uko biri kose nawe yari yiyubatse à partir de quelque chose, à partir y'abandi canke à partir y'ingabire Imana yamuhaye, which is good. Rero ndabahimiriza cane kwiga mwumviriza, ababishoboye mwumvirize cane, ko plus wumviriza plus uvyisangamwo en fait. Je nasanze ari igitangaza. Plus ukunda akantu k'umuntu ugasanga uragerageza, yego ama travail ni meza, muga plus akantu umuntu aririmba ukagenda umukurikira, uko agenda, uko agaruka, ugenda umukurikira, usanga ivyo bintu tôt ou tard usanga vyarakwinjiyemwo. Ni ukuri iyo ni experience nabayemwo, ndabizi yuko iyo maze imisi numviriza indirimbo za naka, nca ngira tendance yo kuririmba nkawe. Iyo maze imisi numviriza indirimbo za classique, ama opera n'iki, ngira tendance yo gusanga nanje iryo jwi naribumvye, narigize iki, ariko ni ijwi ryanje, ariko singerageza kwigana iryo jwi ry'uwundi muntu. Ico nkora gusa nigana, ayo matekinike mba nkeneye kumenya, niba ari classique, niba ari indirimbo zisanzwe, niba ari ama-feelings nshaka kwiga ku muntu, byose nkabimenya gutyo. Donc ikindi naco, jewe nukuri nagira ndabahe novuga nti aka testimony, novuga aka témoignage gatoya nanje nabayemwo, nyene ndababwira ukungene bigoye iyo umaze gufata identite y'uwundi, ugasanga birakugoye nawe gusubira kwigarukamwo ngo umenye wewe. Ni ukuvuga ngo, hariho umuntu
nakurikira Comme Idole yaririmbira mu mazuru. Nukuri uyo muntu namubona ko nabona ko ariwe aririmba neza, atawundi ariwe nanje nshaka kumera nkawe. Rero nari mutoya ndabijamwo ku buryo turimvye turi babiri ntiwamenya ngo ni naka yaririmbye canke naka. Ko tellement yaririmba neza n'akajwi kiwe kari keza. Mugabo yaririmbira mu mazuru, nanje nsanga nagiye mu mazuru. Ababizi mukunda gukurikirana ibiganiro vyacu murabizi ko atari vyiza kuririmbira mu mazuru. Je rero vyambaye kugira mveyo vyansavye effort ntashobora kubabwira. Kubera iki rero namaze kwambara identité y'uwundi muntu and then nshaka kugaruka muri jewe ngo mfate identité yanje biranga. Ni ukuvuga rero ah, Imana yaramfashije ndabivamwo n'ivyo, ndashobora kugaruka nyene no kumenya kungene novayo, ariko mwumve ko vyansavye igihe kitari gitoya kugira ngo nshobore nanje kugaruka muri identité yanje kuko nari namaze gufata identité y'undi muntu. Rero ndabahimiriza, igira ku bandi ni vyiza cane, iga amatekinike ku bandi ni vyiza cane, ariko ntimwimite amajwi yabo. Ubikora kubera ari ingabire ufise ushaka kubikora, ubikore kubera ubishaka, ariko ntubikore kugira ngo bikwibagize wewe uwo uriwe canke identité yawe usange yaratakaye ku buryo n'umuntu akubona ati wowe tukubonamwo nka Celine Dion, tukubonamwo nka naka. Oya, reka bakubone nka wewe Ella, reka bakubone nka wewe Brigitte, reka bakubonemo nka wewe runaka uriko urakurikirana kino kiganiro. Ego, murakoze cane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe vyiza. Bye, mwibuke kugira like na subscribe na share. Bye.